umugore ni sitasiyo umugabo wiwe avomamwo, n'umugabo ni sitasiyo umugore wiwe avomamwo. Hari igihe iyo umumama ababaye cyane n'amaberebere aba aside, umwana akanwa agapfa. Murabizi uko umerewe mu rugo ntivyavuye ku rugo wagiyemwo uko warusanze. Za nkoni zose bagukubise uri umwana ziraha nta na hamwe zaroye, nayo amajambo yose wabwiwe guherera umwana kuva uri mu nda byose biri ngaha. Hari abantu bazi ngo iyo bagomba kuganira bakaca baja mu kabare, biriya bintu oya bijya si umwanya wabubatse. Oya, ndazi ko abantu benshi mu bubakanye bakoresha ingufu nyinshi cyane kugira ngo barabe ko uwo bubakanye yonezerwa, mugabo ukamengana ugusuka amazi ku mabuye. Iyo uri kuramubabaza, icyambere ubudahaye agaciro ivyiyumviro vy'umuntu yakomeretse. Ariyumvira ati mu Burundi hose nta muntu mwiza ariho, kubera ko benshi bahuye bamubereye nabi. Abata abagabo bose n'inkozi z'ikibi kandi abona gwiwe gusa. Ati abagore bose nta numwe. Sha reka ndababwira akantu kamwe muzokibuke. Umuntu mwubakanye, umuntu afise reservoir affectif iri vide, ababona atakundagira agira atashema. Umva umuntu naho yo munogora amaso aguma afashe gutya, hanyuma amabanga yabubatse arapfa bigasigara bidagihari. Numvise abantu ngo bamara imyaka 5 batabigize. Imibabaro twagize yose iracari mu bwonko. Johari n'abahinga babiri b'inyifato, umwe yitwa Joseph uwundi Harrington. Johari baciye bashira ayo mazina abiri hamwe. Hariho idirisha bize kugira ngo bashobore kwerekana impande zacu. Ndanyarutsa, twese dufise izi mpande zine. Uru ruhande rwa mbere nivyo niyiziko n'abandi banziko. Hariho umuntu yavuze ngo umuntu atazi ko atazi azofata amenye. Uwundi nawe yaravuze ngo niwabona umuntu atazi ko atazi ikintu uzoca uhunga wiruke, kubera ashobora gukoza skandale. Hari abantu bagiye kubaka urugo bazi ko babizi, ko bazi ingene bagubaka. Uzo ngo je ngo kuva nkiri umusore ngo je ngo nigisha ingo. Oya sha, waruzi ingene mu rugo barara bataryamye umwana ariko ararira. Wagwigisha waruzi ingene barugera iyo ratio yabuze. Ngo je nkiri umukobwa ngo namye ndi responsable. Wari responsable wawe we gusa w'ivyo abandi mugapana b'urugo rwawe. Mwavyumvise? Iri dirisha rya mbere rero nivyo niyiziko n'abandi banziko. Hanyuma idirisha rya kane nivyo je niyiziko jenyene, abandi batanziko, abandi ntibabinziko, ndabizi jenyene gusa. Nta wundi muntu ego. Imana rumva kubera tutaca tuyibaza, Imana naco tuyireke. Ivyo niyiziko jenyene. Ibanga rijya tuba twaramize burundu. Aha, ushobora kuba ufise ikintu c'ibanga uzi wenyene. Ushobora kuba ufise ku mubiri inkovu kanaka canke akandi kantu kakubayeko uzi wenyene ata wundi muntu n'umwe akazi, kaba kari muri iri dirisha. Idirisha rya kane nivyo ntiyiziko kandi n'abandi batazi. N'abandi batazi nta numwe abizi kiretse Imana gusa.
ibyo utiyizi ko n'abandi batazi. Iri dirisha ritwigisha iki? Ritwigisha kubona yuko tutazi byose mu by'ukuri. Turakeneye kwiga iminsi yose kugira ngo ibyo tutazi dushobore kugira gute? Bimwe kubimenya no kugumana ko tutazi byose, ko tutazi byose, ko tutajera byose, dushobora no kugira intege nke, dushobora no konona tutazi ko turiko turonona, sibyo? Nukuvuga iki? Ibintu bitera ibikomere cyane ni abandi bakuzi ko mugabo wowe utiyizi ko. Iyumvire nk'umuntu bama bavuga ngo ni mugufi kandi wazi ko ari muremure. Icyo gikomera azogikira kuwa kangahe? Umuntu bavuga ko adakijijwe kandi wazi ko akijijwe. Ibi rero abandi batuzi ko twe tutiyizi ko vyasaba ko tuvyunguruza bikaza mu by'abandi batuzi ko natwe twiyizi ko. Bisaba yuko tuca tugenzura mbe mu by'ukuri noba ndi mugufi, mbe mu by'ukuri ndakijijwe, bafatira kuki? Bizogufasha ibintu bibiri: kumenya kuko bakwita ari kuri canke atari kuri, mugabo ukwiye guhindura iyindi nyifato. Ikindi, ibi wawuzi wenyene biri mu bwonko. Ubwonko ntushobora kubuhenda ko umerewe neza kandi utamerewe neza. Wewe uragira ibanga rya wenyene. Iyumvire uriya Anye mushiki wacu ahora afata umwanya wo kwidoga iyo bamubabaje, ntashobore no kubibwira uwamubabaje. Muca mwiyumvira inkabuzo zija mu mubiri zikonona umubiri wiwe, uwundi munsi bica bimugaruka vyiyerekana ari ingwara, kubera ubwonko bwobwo ntibuhendwa. Nibi bisaba ko biva ngaha bikaduga ngaha hejuru, hanyuma ibi inye abandi batuzi ko natwe twiyizi ko ntibikomeretsa, ntibi tutazi tubirindira uko. Imana ibahezagire. Hari icyo mushoboye gutahura ku idirisha rya Johari? Idirisha rya Johari turarihejeje. Ubu naho tugiye kuco twita reservoir affectif, ni itangi ry'urukundo. Itangi n'ururimi rwumvikana ino. Itangi reservoir muyita gute mu Kirundi? Itangi canke ikigega c'urukundo. Ndazi ko muja kubaka mwagiye mushaka gukundwa. Ndazi ko igihe mwubaka mwazanye umuntu kugira ngo abakunde, sibyo? Yuzuze agira ibyo ashize muri rya tangi ryanyu Imana yabaremana. Mu by'ukuri kuva umwana akiri mu nda abakeneye urukundo, icyo twita affection, urukundo. Umwana ari mu nda, iyo mama wiwe amerewe nabi nawe aramererwa nabi, murabizi. Iyo hari ibintu bitagenda neza, ababyeyi Yesu ashimwe, umwana ararira mu nda, arakina iyo bimeze nabi, iyo mushavuye kubera ikadakina. Hariho abana bapfira mu nda kubera umubabaro nyina bafise, murabizi. Hari igihe iyo umumama ababaye cyane n'amaberebere aba aside, umwana akanwa agapfa, murabizi. Umwana rero ari mu nda, kuva umwana akiri mu nda aba akeneye utu tuntu mwe mwotwanka, nabibonye nimwirirwe muranyishura, muduheruka ryari? Kuva umwana akija mu nda gushika tuzosaze badushire kwa kavu, tuzoba tugikeneye affection, tuzoba tugikeneye gukundwa. Nta hantu umuntu ashika ngo avuge ngo Jesse nkeneye abankunda, ngo avuge ngo Jesse nkeneye urukundo.
icyo twita amakirize cyangwa amanevrose cyangwa amakirize hysterique, bimwe muhora mwita ngo indwara z'urukundo. Mu bisanzwe aba ari reservoir ryatangi atakirimwo vyagiye ku mubiri umuntu akagwara akerekana ko itangi ryiwe atakirimwo, acagwara ari umunyokuru agatangura kuguma agwara, mushitse kumuraba rero akacakira kubera ryatangi hari akantu mushizemwo. Umugore ni sitasiyo umugabo wiwe avomamwo, n'umugabo ni sitasiyo umugore wiwe avomamwo. Hama ikibazo cyo twese turakizi, amasitasiyo ingene ameze turabibona hose. ushobora gusanga aho ariko uravoma hamaze imyaka hataronka atakirimwo cyangwa kitigeze kizamwo. Ne muribaza twararamba, umuntu avutse ku bavyeyi babiri bama bashwana, agatangurira yatanga igiwe rigatangura kubura kiri mu nda, akavukira mu mujyano, akamara imyaka 6 ya mbere ataronka ibintu bikwiriye mu itangi, ndaza kubibereka. Hanyuma wewe ukaca ugenda ngo mubane ushaka yuko akuzuriza itangi ryawe nawe riri vide. Birasa no gukama imfizi, nta matigira. Itangi ry'urukundo kuva umuntu akivuka gushika tuzoje mumva uzoba ugikeneye urukundo. L'amour ne suffit pas si l'on ne parle pas la même langue. Remplir le réservoir affectif de l'autre est un choix quotidien et un sentiment passager. Ni ukuvuga iki? Twama muri iriya tangi dukeneye kunywesha. Biba bimeze gute? Amatangi ntameze nk'uko. Natwe muri twebwe dufisemwo itangi imeze uku, ikeneye ikintu gitegerezwa kujamwo. Hanyuma nkuko nabivuze, umugore anwesha ku mugabo, umugabo akanwesha ku mugore, abana bakanwesha ku bavyeyi. Niko byari bikwiye kuba neza. Ariko benshi iyo basanze hakamye hari igihe baja kwiyaprovisiona mu micungararo. Nous avons tous un réservoir affectif. Twese turafise itangi canke ikigega Imana yaturemanye gikeneye urukundo. Muri twebwe nous avons tous un réservoir affectif. Il se vide et se remplit en fonction des événements de notre. Urumva yuzuzwa n'ibintu duhabwa canke ikavidurwa n'ivyo duhura navyo buri munsi. Ndaza kubishikako. Il se vide pour continuer à avancer, nous avons besoin de quelque chose d'autre. Kugira ngo tubandanye kugenda. Imodoka itagira ibitoro ishobora kuba ari nziza, abantu bose bakayishima, mugabo itokujana i Bujumbura. Kandi urugo ntiruriho ngo ruhagarare, ruriho ngo rubandanye, rukomeze, rugende. Ntushobora kugenda ata rukundo ruhari, ata bitoro bihari. Navyo ndabibereka. Ngaha mubona itangi muyibona, itangi murayibona hiri. Ni nkuko namwe mutayibona, ariko iriho. Sivyo? Uko umerewe mu rugo ntivyavuye ku rugo wagiyemwo uko warusanze. Bishobora kubiva ko ariko ahambere bihera ngaha. Urabona ututwana? Za nkoni zose bagukubise uri umwana ziraha nta na hamwe zaroye. Nayo amajambo yose wabwiwe guhera uri umwana kuva uri mu nda, byose biri ngaha, nivyo bica biza bigahindukira bikerekana ingene wibona. Twikomereze. Itangi ry'urukundo nababwiye ntituribona, ntimubona aho riri, riranyegeye. Mugabo
iyo atakirimwo turabibona. Abantu dufite imodoka, iyo mwitanga atakirimwo, iyo turabiye kuri taburo iradanja, sibyo? Irakubwira ngo reka ntugende. Hanyuma iyo mwitanga ryawe atakirimwo tubibonera ku nyifato ugira. Ushobora kuba wicaye ahantu ukaraba umuntu ingene yifashe ukibaza iri shavu nirije ubu nyene, ugasanga rimaze nk'imyaka 40 riri muri we. Nuko habonetse akantu kagerekana. Nkuko imodoka itobandanya itagira ibitoro, niko bitugora kubandanya mu rugo igihe tudafise urukundo canke tutafise affection, tudafise ico gisharara, tutakironka. Ibintu bitanu biranga itanga iryuzuye. Mu by'ukuri kuva umwana aja mu nda, abavyeyi bari bakwiye gutangura gushira mu itanga igiwe urukundo. Ndaza kubishikira mu mwanya. Ibintu rero byerekana itangi, umuntu itanga igiwe ryuzuye ariyumva ko ari mu mutekano. Twaganiriye n'umuntu umwe arambwira ati jewe maze imyaka 13 nubatse, ati naguma nzi ko urugo hazoza uwundi akagubaka, je ko atarugo noshobora kubaka. Imyaka 13 yiteze ko hazoza uwundi kugubaka, kubera ko yiyumva. Namba baramubwiye ati wewe ntacyo uzovamwo, wowe urakajuju, uri mubi, hanyuma akashashika handi. Hari ico twita incapacité apprise, ni gihe abantu bakwereka ko atacumaze ukarinda nawe ukamenya yuko atacumaze, sibyo? Abantu rero bafise itangi ryabo ryuzuye baba bumva umutekano, nta nguvu bibasaba. Oya. Icya kabiri, n'abantu baharira byoroshe, baratahura avuga ati ntiyanyitavye, telefone yiwe kumburira zimye canke bayimutwaye. Ariko ubundi aravuga ati akagaye kiwesha. None akagaye kiwe we ntimuri kumwe, itelefone yiwe ititavye, kaceka bakagaye gute? Ntimubyumva? Nta bantu murabona bimeze uko. Uyu muntu itangiye we yuzuye, biramworohera kuganira, kuvuga icyo akeneye, kuvuga uko abona ibintu, kuvuga uko abyifuza. Communication yiwe iroroshe. Ndazi ko kimwe mu biteye ingorane zo mu ngo nuko abantu badashobora guhuriza mu biganiro. Niyo bikorwa dukora, abaza umuntu ati none muraganira n'uwo mwubakanye, ibiganiro byanyu bimeze gute? Bimeze neza. Muganira gute? Ntituganire. Mwabyumvise? Ibiganiro byanyu bimeze neza. Yego. Muganira gute? Ntituganire. Biramworohera gutwenga, biramworohera gusangira n'abandi, kubera ko muri we aruzuye. Sigicuga. Ikindi, n'amabanga yabubatse kuri we nibisanzwe biroroshe, bigenda neza kubera ko itanga igiwe ririmo urukundo, ririmo ibikwiye. Okay, amabanga ndoragitsina. Hari habo bigenda nabi bivanye n'ubwana bagize. Uwabuze mama wiwe akiri umwana mutoya mbere y'imyaka 5, nukuvuga yuko ari kumwe n'umugore wiwe mu gitanda, azokwama abona ko nawe ashobora kumubura kuko yabuze mama wiwe, bikaca byiniba le désir sexuel. Bikaca bituma amabanga yabo atagenda neza. Donc bitabandanye, umuntu yabuze papa wiwe akiri umwana imbere y'umugabo wiwe bashyize mu gitanda, ashobora kubona umugabo wiwe akabona ko ko ashobora kumubura nkuko yabuze papa wiwe. Murumva yuko bica bipfa. Ni bikomere byo mu bwana bigaruka
ariko umuntu itangi ryiwe ryuzuye nta kibazo. Ibi ni ibintu bitanu biranga itangi ry'urukundo ryuzuye, ibintu bitanu biranga itangi ry'urukundo ry'igicuga canke atakirimwo. Icya mbere, ishavu. Kwamana ishavu, uburake. Kandi umuntu wese muri twebwe ntiyobura ikintu kimuratsa, kimushavuza. Kandi iyo umubwiye akantu katagenze neza acaja hejuru, yamagavye, n'indarangavye. Yavuga ati urantanguye rero. Agutanguye. Kumenga iyi mpuzu iriko akantu ngo none ngo iyi mpuzu ngo sije ndayambaye. None ari hypersensible. Ica kabiri, ntashaka ko muvugana ku bintu kanaka, arabihunga. Ashobora kuba byaramukomerekeje muri kahise wutahari, mugabo ubigarukanye ushaka ko mubiganirako akabihunga. Ntashaka ko mubivugana, ntashaka ko mubiganirako. Oya. Kandi ugasanga kenshi yamashavuye, ntunyumviriza, wowe ntumumwanya. None kumenga twirirwanye. Biba byerekana ko itangi ryiwe ririko riradanja, ahubwo ushobora kuba uri kushiramwo ibitari byo. Hanyuma aguma yibaza, arankunda canke ntankunda? Ntarisiri, ntazi neza ko akunzwe. Womenga ntiyubaha. Mugabo iyi manque de respect ibifatanye n'imibabaro canke ibikomere yagize bituma yatanga igiwe atakirimwo. Aca agerageza rero kwikingira no kwigwanira kugira ngo ivyo abura bironke, muga akaca asanga ntariko arabironka n'ubundi. Hanyuma icya kane, ashobora kwiyumvira kwiyahura. Ashobora no guha tolerance, ni ukwihanganira ibintu bitihanganirwa. Wabyumvise? Kwihanganira ibintu bitagize bitihanganirwa. Urumva umuntu aratinda agatimba. Urumva? Akabifata nk'ibisanzwe. Ibintu umuntu ateo kwihanganira uko nibiki? Uri umugore, usanze umugabo wawe yizaniye iyindi nkumi mu cyumba cyawe, ukavuga ngo nta kibazo, ngo Imana irabibona. N'ibyo bintu ntibishoboka ku muntu akwije. Upfuma wita ukamusohora basi. None aboca biyicarira muri salo ngo nta kibazo, ni bangahe muri mwe? Gera guca turara. Ntimutarike. Ntaho bifise bikwigwa mu bwonko. Urumva nani ngo nagiye mbona umugore wanje ngo ankubitira kweri ngo impande y'urusengero ngo ikofe ngo rimwe ngo nirindi. Oya, upfuma wiruka basi. Mugabo umuntu afise reservoir affectif iri vide, ababona atakundagira, agira atashema. Umva umuntu naho yo munogora amaso aguma afashe gutya. Hanyuma amabanga y'abubatsi arapfa, bigasigara bidagihari. Numvise abantu ngo bamara imyaka 5 batabigize. Itangi ishobora kuba yari mu igitoro igatoboka. Murabibona? Ntimubona ngaha? Burya aba bantu barigeze gukundana. Mwabibonye? Aba bantu barigeze gukundana. Mugabo sinzi itangi yabaye namba yaratobotse. Hanyuma murabona ntibigicamwe. Mubona babaryamanye byogenda gute?
aha dukomeze. Ibintu byerekana ko mu itangi y'abubakanye atakikirimwo nico bita éloignement progressif de cœur malgré la cohabitation. Imibiri yabo barabana mu nzu imwe, baranaryamana, mugabo imitima yabo umwe uba mu Kirundo uwundi ukaba i Makamba. Nta gisharara nta gishika bagifise. Icya kabiri, umuntu ashobora kuronderera urukundo ahandi, ubwo kubera itanga iryoryo riguma ridanje ati nta kirimwo. Umuntu rero akoresha inzira zose zishoboka ngo arabe ko yoronka ubwo rukundo. Icya gatatu, biragabanya ingene umuntu yiyumva, kwiyemera, ukagira uburuhe, ukumva umenga ufise n'agahinda canke akabonge. Ibi rero bica bivyura injyane canke amatati mu rugo. Aha anye iyo tugeze aha haba hari ku rugero rw'uko abantu bashobora no kuvana urugo ntirukomeze. Igihe rero ubona yuko itangi ryawe ry'urukundo atakirimo, ni urgence gufasha uwo mwubakanye. Reka ndababwire, ntimubona ko ingo zisambuka? Burya ntawo kwanka ahantu amerewe neza, ntawo kwanka n'umuntu ameze neza, kuko twese turagomba kumererwa neza. Ariko namba biriko biranka nuko hariho ikintu gituma uwundi yumva ko abangamiwe. Murabona uwo mutima bawuvuye sa? Aha, none réservoir affectif ijamwo iki? Ibintu bitanu, ico twita marangage d'amour, ni imvugo y'urukundo. Imvugo y'urukundo si amajambo uvuga ngo urumva ngo ahandavuze ngo ndagukunze oya. Ni ibintu bitanu bija muri ya tangi, guhera umwana akija mu nda gushika tuzosaze dukeneye. Ntidukeneye bimwe bivanye n'ivyo twabayemo, aho twaciye, aho tubaye, ntidukeneye ibintu bimwe. Ndazi ko abantu benshi mu bubakanye bakoresha ingufu nyinshi cyane kugira ngo barabe ko uwo bubakanye yonezerwa, mugabo ukamengana ugusuka amazi ku mabuye, sibyo? Ukagira kigoro, uzi ngo uwo munsi hoho baje, ahubwo ugasanga wakoze ubusa, sibyo? Ntibirabashikira. Imvugo y'urukundo mubona aba bantu gute? Dufise ibintu bitanu, n'amajambo y'agaciro, n'amakado, no gukorana ibikorwa, ni touche physique canke touche physique ni iki? Gukoranako, hanyuma gukuyakuyana mu Kirundi cya kera. Ica mbere, amajambo y'agaciro. Twese kuva umwana akiri mu nda, inkuru numvise nuko ngo mu Bisirayeli iyo umugore atwaye inda, umugabo ngo abwirizwa gufata ku nda y'umuvyeyi mu gatondo no ku mugoroba, akamwatura ko ari amajambo ya Mose, akavuga ngo uzoba umutwe ntuzoba umurizo, uzoba uw'imbere ntuzoba uw'inyuma, abandi bazoza kugusaba we ntuzoza kubasaba. Ari amajambo yose atanga agaciro. Umwana akayumva guhera akiri muto ari mu nda, umugabo akazobikora mu gatondo no ku mugoroba gushika umwana azovuke. Mwe mwabikorewe kangahe? Hamitanga ijyanyo ririmo ibinganike. Hanyuma imyaka itandatu ya mbere niyo twita imyaka yuko personalite yiforoma, yuko umuntu ashigwamwo ibintu akeneye. Kubera ibintu bikubaye ko mu myaka 6 ya mbere biba bigoye kuzohindura. Imyaka 6, baravuga ngo iyo umugabo atwaje indashonje
umwana asamwe abagize inzara ya mbere. inzara nyene ya nzara y'ibyo kurya. Hanyuma inzara igira kabiri mu minsi 1000. Aho onye muri minisante bama basansibiriza sivyo? No mudukaye baha abavyeyi haba hari ingene bazogaburira umwana bazomufata mu minsi 1000 ya mbere sivyo? Sivyo birimwo kuri tujya dukaye. Aba mama Yesu ashimwe muduze gutya turabe. Mwasomye turiya dukaye sa natwo mwasomye. Umwana ashonje inzara muri rya minsi 1000 na mezi 3 no imyaka 3 sa ntiyonke neza, hanyuma atanguye kujya ntashobore kuronka ivyarya neza. Murazi gikurikira ashobora kuzoba umukuru akaronka ibintu byose, ariko aho bamushize akiba. Bakaguha ibutike ugasanga wivye ntubizi, ukabura umukozi w'Imana mugabo ntutinye guterura amahera kubera ko inzara wagize mu myaka 3 ya mbere. Uracashonje ku buryo ushitse ku meza yuzuye ko ibintu bigera hariya wiyarurira bigaseseka, byose bigenda biragusesekako. Ntiwarobuze ibyo wojya wovyigurira mugabo mpaka bigusesekeko. Sinzara ugize uwo mwanya kuko ushobora no kuba wari uhejeje kurya. Hariho umuntu w'umunyamahanga yiyarurira isahani 3. Ati jewe narashonje ndeka ndazarure 3 mfume ndazibona imbere yanje. Numvise n'uwundi mugabo ngo ashitashe muhira yashika avuga ati mpema n'ibya saa sita sinariye. Moye byo ibya saa sita n'ibyo ku mugoroba. Ngo hari n'uwasaba ibya hirya yejo kubera atari hari. Inzara igira 3 ni inzara umwana ashobora kugira hayatanguye kugenda mu babanyi guhera ku myaka 3 guduga gushika nko ku myaka 7, akabona kandi kantu abana b'ababanyi baronka ku ishuri baramutekeye agatumbura mugabo ntibishoboka, akaba yifuza kuronka mugabo bidashoboka. Iriya nzara rero kugira izokosorekere oya nuko naciyenja mu nzara, ariko ndacari ku majambo y'agaciro. Hanyuma uri mu nda ntayo waronse, umaze kuvuka cyabavuga tumenga usa n'agakoko, ibitwi, urutwe, wakaguguwe na bya bindi byose. Umuntu yabayeho uko azoja kubaka azi ko azoronka umugore amubwira ati wewe uri umugabo w'igitangaza. Aca ashika kubwira ngo wewe umenga ntumeze nk'abandi bagabo. Azoja kubaka azi ko umugabo wiwe azomuha agaciro, azomubwira neza. Nene yatangura kuvuga ngo bitama naho woba wamuguriye V8 akaba hameze gute, ntibyoshoboka. Umuntu nk'uyo aja kubaka muri yatangi yiwe hakenewemwo amajambo y'agaciro. Ibyo wokora byose nutamubwira ko ari mwiza, nutamubwira ko akora neza, nutamubwira ko ntibizocamo, uzokora ibindi byose ugumubona ashavuye. Ubaza ati none uyu muntu ndiko wewe cyangwa uyu muntu nazanye ntiyankunda, igikoko bimeze gute? Amajambo y'agaciro n'amajambo yo gushima. Reka ndababwire rero, imico yacu ntitwigisha gushima. Tubona ibyagenze nabi kuruta ibigenda neza. Umunsi umuntu yambaye ibintu bitajanye niho ubibona. Umunsi yambaye ibijanye ntubibona. Umunsi batetse neza ntavyo ubona. Umunsi harimo umunyu mwinshi niho uvuga. Siko bimeze. Aha. Reka ndababaze.
mwiyumvira umudamu yaguteguriye impuzu canke ibirato ukaja ku kazi ukwezi kose kugahera ntuvuga ati merci warakoze, mugasha umunsi wosanga zidahari, je ndazi yuko ho wobibona. Umugabo yarakoze ibishoboka, yasumye ukwezi kose, ntimwaraye ubusa, mugabo nta merci warakoze gusuma neza, none gasha ariko umunsi mwoburara, je ndazi ko hoho vyoboneka. Okay. Abagabo bahora bashimira abagore babo ko babategurira ibintu, Yesu ashimwe, mugire gutya twikomera amashi. Abagore Yesu ashimwe, bahora bahenga nk'ukwezi guheza ati nagira ndagushimire ingene witwararitse umuryango, iyo uhari turarema. Kiriza badukomera amashi abagabo, kubera hama dushaka twimenyereze ijambo ryo gushima, kubera ko iyo ushimiye umuntu naho atokora ibindi basi kimwe yakoze catuma ashimirwa acaguma agomba kugisubiramo, sibyo? Ariko iyo umenga ntibyabonetse, wowe usanga hashashe, uba warushe, ntiwigera ubona ko haba hashashe, ariko umunsi uzosanga huzuye ko impuzu. Ashobora kuba atazi ko ari byo akeneye, mugabo wewe nutabimenya ko ari byo akeneye uzocoka. Icya kabiri, utuganuke. Iyumvira umuntu yakuriye ahantu ari wari responsable, atawumuhi agakado n'ikaramu yihararanga agatinda akazi wawe, hanyuma ugashishikara kumubwira ngo asa neza gusa, ntumugurira akantu ngo uzumuzaniye, ntibishoboka. Itangi yiwe irakeneye icihabwa gifadika. Benshi bibaza ngo amakado ngo ni ibintu bizimvye. Oya, aba bantu wanashaka ntibaba bakeneye ibintu bizimvye, bakeneye kufata umwanya wo kumwiyumvirako ukazana ako kantu, nawe yoba imbombo, n'umwe namuhaye imbombo aca yicara ati yo mugaye mwe je ndakunzwe. Ikindi kijamwo kigira gatatu ni service randi, gufashanya ibikorwa. Iyumvira nk'umuntu yakuriye ahantu ari wakora ibintu byose, azozi wawe azi ko aje kuruhuka, canke azogutwara azi ko aronse umuntu amuruhura. Igihe rero asanze n'ubundi aguma vyikorana, nk'ubu ugasanga ateruye abana babiri kandi muri kumwe, akaba ateruye umwana yoza amasahani, ariko aranateka n'impuzu zawe ariko arazigorora, canke ariko akora ibikorwa byo ngaho muhira n'ivy'iwanyu n'ibiki byose n'umugabo, kandi ari we yamye yikorana ibikorwa. Urumva yatanga igiwe ikeneye umuntu bafashanya, none n'ubundi bimuriko vyose, wumva uzozana amakado ngo nikindi umuhaye zero, canke ngo uri kumubwira ngo ni mwiza, ngo asa neza, ngo akora ibintu neza, mufashe. Uyu abakeneye namba ariko arakata igitunguru basiterura umwana, sibyo? Namba ariko arasasa basiraba muri dushe ko hameze neza, mufashanye ibikorwa. Aha anye iki ca gatatu, ukundira umuntu mu bikorwa. Uyu unyabibonera mu kumufasha, nihabonera kumukunda, apana mu makado no mu biki n'ibiki, wapi ntibicamo. Icakane ni touche physique. Reka ndababwire, iyo umuntu akuramukije ushobora kumva ko agukunda canke aguhema. Mwe ntabyo muhora mwumva. Burya gukoranako hari ijambo ry'Imana rivuga ngo muramukanisha ukugumbirana
ni kubera ko mu gukorana ko harimo kunywana, harimo kumva. Hari igihe Yesu yaje gusoma Yuda yasomye Yesu arumva ngo ugurisha umwana w'Imana mu kumusoma. Muri tushe fizike harimo ubundi bucuti, kunywana. Iyumvire rero umwana papa wiwe atakora kunda ngo amusengere amuvugishe. Urazi ko umwana ari mu nda yumva, mwarabimenye arumva. Hanyuma aravutse tukaca tumuhunda akamuturerera. Murabizi ngene tugira mu bisanzwe burya umwana n'uw'umuntu yamureze umwanya munini, mwari mubizi ndazi ko abantu benshi babyara abana kugira abandi bababarerere, gusa ndasenga ntibazohure n'abana banje kuko byo bagora kuzuza ayo matangi yabo. Tushe fizike. Hanyuma umwana batagiye bafashe akaboko ku rusengero. Abana banyu mubatwara ku rusengero, murabafata akaboko canke ku ishuri. Menya yuko namba umwana wanyu mutamuterura, mutamufata akaboko, hariho uwundi muntu azobiriha. Namba ari agakobwa kawe ukaba utagaterura, ukaba udashira ku rutugu, ukaba udashira mu mugongo, ukaba utagira gute, basha uyo mugabo azobiriha, azomutwara. Namba ari umuhungu nuko nyene umugore wiwe azobiriha. Kandi ibi bintu birakomeye kuri aba bantu bafise rangaje damuri. Iyo batabirose biroroshe nuko barenga ibigo. Uyu ashaka basi mujane mu rubanza mufatanye ukuboko, hanyuma nawe utambuka intambuko 10 hariya. Ashaka basi mujane ku rusengero mufatanye ukuboko, ashaka mujane mu rubanza mufatanye, nawe umenga amaboko yiwe arakuremera. Hanyuma ucuza kuzana amakado, ucuza kuvuga ngo wambaye ne, ibyo bintu nibifata kuri we. Ndazi hariho abakumbuye ko byogenda uko. N'akamasaje nako karakenewe. N'utuvigisi ntituzimvye. Iyi ni mu madokarite. Ni umwanya wahariwe abubakanye, umwanya w'agaciro uwo mwubakanye, atabindi bintu mubangikanije. Nta telefone, ni umwanya w'ikiganiro kirimo impore. Hari abantu bazi ngo iyo bagomba kuganira bakaca baja mu kabare, biriya bintu oya, bijya se umwanya wabubatse oya. Bijya n'ahantu mugiye nyene munywa agafana muryoherwe, mugabo panic kuganira, apana umwanya wiwe. Ni nk'abantu batahana ibintu ukibaza ngo ngusumiye ngo umugore oya, bijya n'ivyabo muhira ko umugore kaba kari ku ruhande. Nese ibyo. Iyi rero ni mu madokarite, ni umwanya mumarana mwenyene, ukamenya ngo uyu muntu. Hari abantu bama bari busy, waraba ukabona niyo business ntaco yavuyemo. Nta muntu numwe aburira umwanya ikintu akunda, ntimuzobeshe. Akazi kose ufise, ibikorwa byose ufise, ntushobora kuburira umwanya none uwo wundi kuwuronka. Nukuri mu byo ukunda. Reka ndababwira akantu kamwe muzokibuke. Umuntu mwubakanye, uwo muntu mwubakanye abazananye ni murabane turana. Hari ikintu kimwe yakoze gikomeye, yafashe ikintu kimwe afise atahandi ashobora kugikura, kidasubirizwa, arakizana gishira mu maboko yawe, cyitwa ubuzima bwiwe. Yakugiriye confiance ko ari wowe umuntu ushobora kuziga mu buzima bwiwe, abugushira mu maboko, sibyo? Ico cyonyene, kandi n'abandi bari babukeneye. Hanyuma iyo uri kuramubabaza, icyambere ubudahaye agaciro, uko kuntu we yaguhaye agaciro akakugirira confiance ko ushobora kuzigama ikintu kimwe cyonyene afise atahandi azogikura.
icya kabiri uba wiyanka kuko nawe ubwawe waba ufise mu maboko. Twikomereze. Agakogwa muce mukandika muzogakora. Murondera umwanya umenye ico uwo mwubakanye yabuze. Hazova kwa kuvukana, hazova kwa kumenyana, hazova kwa gufatana. Iyi rero aka n'agakogwa mwategerezwa gukora. Icya mbere vuga ibintu bitatu hamwe uwo mwubakanye yobikora wokumva ko ukunzwe cyane mu rugo rwawe. Nta mpapuro mugira. Iyumvire ni giki kintu kigukomeretsa cyane mu myaka umaze wubatse. Ikintu kimwe kigukomeretsa ucandike. Icya gatatu kubaza uwo mwubakanye ngo niki nshobora gukora kugira ngo ryatanga ryawe ry'urukundo ryuzure. Murumva bitoroshe. Kandi imbere ibikomere sesereza mutima byinshi biva mu bwana. Turabyimukana gusa tukabijana mu rugo bikabandanirizayo. Mu myaka 6 ya mbere ntimubona none ko ariho turonkera biriya bintu byose. Iyo wabuze amajambo y'agaciro, iyo atatuganuke waronka, iyo batagufata akaboko, iyo papa ataguha umwanya canke mama. Murumva? Wewe rero uca wimukura ikivide ukaja mu rugo. Ukacumenga ubiburiyeho naho wagiye urabiburira iyo wabaye. Ubundi ni waza kuvyishura kandi mutari kumwe. Ndazi ko hari abariko barishura amadeni batariye. Twikomereze. Ibikomere rero sesereza mutima. Iyo tuvuze ibikomere sesereza mutima hakomere kiki. Umuntu agizwe n'ibice bitatu. Umubiri ugizwe n'amaraso n'inyama n'ibiki. Iyo ukomeretse ngaho baca biruka bakagutabariza. Bakakujana kuri hajya kuri hôpital regionale canke ngaha anya hari ama centre de santé bakakuvura. Mu buryo bw'imwemu canke igice cy'imwemu ni igice kigizwe no kwiyumvamwo, kigizwe na conscience bijanye no gutahura. Ariko sindakivuga ko uwo mwanya muzoronka igihe umupastor akibigishe. Igice cya gatatu nico mushaha arico ngomba mvuge gikomereka. Umushaha ugizwe n'ibintu bitanu. Icya mbere ibigumbagumba, emotion. Hajya urira, hajya uryoherwa, hajya utwenga biba mu mushaha. Umushaha uba ngaha mu mutwe, mwari mubizi sa? Hanyuma ibigumbagumba, umuntu yakomeretse ibigumbagumba byiwe biba bipfuye. Bamubwira ati naka yabuze umwana, ati abandi bo ntibapfa. Naka afise mariage niwe wa mbere arongoye. Hewe ndihuta. Urumva ibigumbagumba byiwe biba byarapfuye. Hanyuma icya kabiri ni volonté, gushaka biba mu mushaha. Iyo umuntu atagishaka gukora ikintu aba afise ikibazo ngaha mu aba yarakomeretse kenshi. Kandi tuvuga ko umuntu yakomeretse akomeretsa abandi. Hanyuma ivyiyumviro biva mu mushaha. Ivyiyumviro by'umuntu ivyiyumviro by'umuntu yakomeretse ariyumvira ati mu Burundi hose nta muntu mwiza ariho, kubera ko benshi bahuye bamubereye nabi. Abata abagabo bose n'inkozi z'ikibi kandi abonagwiwe gusa. Ati abagore bose nta numwe. Biba vyerekana ingene umuntu yiyumvira ibikomere. Hanyuma guhitamwo roshwa iba mu mushaha. Ingene umuntu ahitamwo, reka ndababwira, umuntu wese angana nuko yiyumvira. Iyo rero wakomeretse mu mushaha uhitamwo ibintu bibi, kandi ntushobora kudahitamwo. Guhera mu gatondo tukivyuka gushika turyame tuba turiko turahitamwo. Mbasha mvyuke canke mbanze njyame gatoya. Namba rirya canke ndamutuke canke nihorere.
imigenderanire, relation, ico bita imigenderanire cyangwa relationship ni imigenderanire umuntu agirirana n'abandi. Mwama mubona abantu bavuga ngo oya ngo nta bantu bakiriho, abantu bariho muga niwe wakomeretse. Hanyuma iyo rero tuvuga ibikomere bitanu nsesereza mutima bikomeretsa umushaha, ni ukuvuga ko hakomereka ibyiyumviro, hakomereka ingene uhitamwo, hakomereka gushaka canke volonte, hakomereka imigenderanire yawe ufitaniye n'abandi. Tugira ibikomere bitanu. Igikomere ca mbere ni blessure d'origine canke igikomere cyo gutabwa. N'abantu basamwe batifuzwa, bagomba umukobwa ucuzura umuhungu. Mumbabarira abo vyashikiye, si mwebwe mwabigize. Nitije iryo jambo kugira ngo mushobore kuvyumva. Bagira rero kiriya gikomere cyo guhebwa, cyo gutabwa, blessure d'origine, cyo kutakirwa. Iyumvire rero wagize iki gikomere ukacuja no kubaka muri wa muryango ugiyemwo naho ntibakwakire. Mwabyumvise? Igikomere ca kabiri, kandi ibi bikomere bijana n'ico twita maske. Umuntu afise igikomere aca yambara iyindi shusho abantu babona mugabo atari we wa vrai. Igikomere ca kabiri ni igikomere blessure d'abandon, ni igikomere cyo guhebwa. Abantu b'imfura mutarike turabe, Yesu ashimwe imfura. Imfura iyo bavyaye ubundi mwana, icambere we bagukorera kwanza no kuva kuri ca gitanda. Baba ati bisu ubundi mwana. Wowe ubaye sinzi ko ubaye impene canke akagurube. Hama bakaca bakubwira ati nyonyo ni ya bebe. Hanyuma mu minsi bakaca bavuga ati amata n'ay'umwana. Urumva guhebwa iyo bihera, hama ukazoca uja kubaka n'umuntu umenga ntakubona, kuko nawe acagira ishusho yuko yama yumva n'ubundi umenga yahebwe. Ujye nawe yama yumva n'ubundi umenga ntakenewe. Wowe rero uzoguma ugerageza kuvuga ngo ndagukunda, avuga ati oya ndaza. Igikomere ca gatatu ni igikomere cyo guhemukirwa, blessure de trahison. Uraza aho gihera, wabwiye akana kawe ati ndaza kukuzanira imbombo, ukaca utaha n'amatwi gusa atambombuzanye. Bizoriha uwo bazubakana, kubera umuntu wa mbere amuhemukiye ni papa, ni mama. Ofete arakangukwa, nta mbombo yazanye. Ntimuvyumva? Rero umuntu yahemukiwe nk'uko n'abavyeyi bamwemerera ibintu ntibabikore, wowe ukaca umubwira ati sha dimanche nzokuzanira igitenge, ukaca utaha na Bibiliya ngo mwari mu bikorwa vy'Imana atacuzanye. Yemera abonye nka Toma, uwacagira masque di control, aca yambara ishusho yo kwamagenzura ibintu byose, aravuga ati nzovyemera kuko se yaramuhenze na nyina. We wemeye imbombo, reka kuzana ibisuguti, kuko umuntu ahemukirwa bivanye n'ivyo yari yiteze. Umunsi umwe nabwiye abana ndaza kubazanira ibisuguti, abinsavye ndaza ndakaragisona, umwana aranyugururira. Nane naciye muri alimentation ngura ibindi, mugasi ndazana ibisuguti, amayawurute ibiki. Namubwiye ati ngivyo. Umwana akura mwishashara araba ngo papa ngo none wanzaniye iki? Nakuzaniye iki? Harimwo yawurute, harimwo ngwego ngo ibinda bibona ngo none wanzaniye iki? Cyanca nibuka yuko nari namubwiye ibisuguti. Nacerega nja ku ibutike turinda kujana kurondera ibisuguti. Umuntu rero ahemukirwa bivanye n'ico, namba hari ico yari yiteze wamusezeraniye, rondera umwanya muvugana ati ca kintu mu vy'ukuri sinakironse, mugabo hajya nakuguriye iki, nibaza ngo nico kimwe.
kuko namba bamubwiye igitenge ukazana baze n'ubu baracarindiriye igitenge. Apana kuvuga ngo nibyo bizimvye, oya, ivyo byo kuzimba sibyo. Igikomere ca kane ni igikomere cyo kumaramazwa, humiliation. Hari abakubiswe ku ishuri mu bandi bana, je ndaza bariko baravyishura nabo mwubakanye. Kumaramazwa, umuntu acagira maske, aca yambara ishusho yo kwibabaza, hanyuma arazi ko adashimirwa. Mwama mubona abantu wagiye kumuramutsa, yateguye n'ibyo kurya n'ibiki ku mahera yiwe n'umwanya wiwe, karibu umugabo sinzi ko mubishobora, n'ubundi arazi ko adashimirwa, reka barishira mu bihano wenyene abarigaye. Nubwo buzima bayemwe bwo kubabara, mugabo mu nyuma arashobora kuca develope ikindi kintu bita sadisme, cyo kuryoherwa ari uko ababaje uwundi. Ukabubona rero uwo mubana aguma mu mubabaro, bishobora guhindukiramwo, ntivyama ariko bigenda, mugabo birashobora kwevuriwa akazohora aryoherwa ari uko nawe ubabaye. Igikomere ca nyuma ni igikomere cyo kurenganywa, blessure de l'injustice. Umuntu barenganije acagira masque de rigide, acagira umutima ukomeye nk'ibuye, kuko yama yumva umenga bagira bamurenganye. Namba nje nti iyi fanta yango je ngo nta fanta nigeze mbona, kandi iteretse imbere yiwe, nagira ndamubwira ati ndayigukurire canke nkuzanire iyindi. Acagira hyper vigilance, kwa marikanuye ko nubagira asubira arenganywe. Ibikomere bitanu biva mu bwana nabibabwiye. Iki ni ca gikomere cyo guhemukirwa. N'umwana muto yaratangaye ati mbega abavyeyi bampenze. Hanyuma ageze kuri mariage, agiye abona bamuhenze ngo ibintu birahara, akaca asanga saloniyo watiye canke urabivuyemwo ku kanyuma. Hama mbe ngaha uyu mugabo umugore wiwe n'uyu ntawe mubona, uyu umugore wiwe n'uyu umumeresenere n'uwo wo hagati wahereza. Ntacyo mvuze mugabo, reka dukomeze. Iki ni ca gikomere cyo gutabwa, kutakigwa mu muryango, ntiwakigwe niyo ugiye ngo namba uvuka ahandi. Ibi ni bya bikomere byose. Blessure d'humiliation, wakaguguwe ntaco uzovamwo, kandi wewe wakadebirewe, ibitwi, urutwe n'ibiki byose, ibi byose bizoja kwishurirwa hariya. Iki ni igikomere cyo kurenganywa. Murabona ko yatunye bugatondera yambaye ikorofati. Ibi byose nibiranga umuntu yagize iki gikomere. Umuntu yagize igikomere cyo guhebwa, kenshi usanga ari umuntu azi kugira discernment no kushobora kurobanura ibintu n'ibindi. Hanyuma uwagize igikomere cyo kurenganywa usanga yanka ko abandi barenganywa. Hanyuma wahemukiwe usanga akunda kwigisha abandi, turazuricungasha abantu barahemuka, ntusiye bwose navyo mwamamwo. Wahebwe kenshi aravuga ati, usanga akunda abandi kubera ko umva ko. Hanyuma umuntu nawe yagiye arahohoterwa, humiliation ni nko guhohoterwa. Kenshi usanga ashobora kumviriza imibabaro y'abandi. Mbere benshi usanga ari ibaruhu, ngo jere ngo ibi bintu ndimwo, ngo iyo mbonye uwundi ababaye ngo akanganirira, nca numva umenga ndatekanye. Aho wundi hari igihe agenda yibaza ngo yaronse umuntu ngo umugwaneza mwumviriza nawe. Ibiranga umuntu yakomeretse usanga akunda kwibagira.
kwibagira, ishavu rimeze nk'ibisazi umenga nukwita, kugira ivyiyumviro vyo kwiyahura, reviviscence ni ukuvuga ibyamushikiye bibabaje ukamenga ariko bibamwo muri uwo mwanya nyene kandi bimaze iminsi igihe byarabaye. Kubura itiro, flashback ni hamwe bigaruka bikaza biragaruka. Hama kushmara, indoto mbi, urota ugwa mu binogo bakwirukako ibiki bikaba bifatanye na kakahise kawe k'ibikomere. Evitema ni ukuvuga n'uguhunga, n'ukubisa. Namba wagiriwe nabi n'umugabo w'inzobe, abagabo b'inzobe bose uzobaca kure, sibyo? N'ibindi bijanye nk'ivyo. Ubwoba cyangwa amafobi ni ubwoba bw'ibintu bitandukanye bivanye n'ivyo wabayemwo, no kwama mu ntambara no kwigunga. Ibi ni byo abantu bakomeretse bahurirako, navyo biraheza bikihindura ingwara ziboneka ku rukoba. Umutwe udahera, umuntu ababara mu mutima, hypertension, ibihere, ugasanga umuntu yamye ibihere nta muti n'umwe atarakoresha mugabo, ahubwo ubumenga ariko arabitabira. Ibi biratuma n'abantu batavyara, ibikomere, infertilité, kubera ya hormone aguma aja mu mubiri, ugasanga ariko aragabanya ubushobozi bwo kuvyara n'ibindi. Murabona kubura itiro, murabona ko guma yikanurira nk'agakwavu kandi ari mwijoro ryabo. Abantu babura itiro mwese nukuraba gucika umugongo, ni migraine, kumeneka umutwe nabivuze n'ibindi. Aya ni yama maske umuntu yambara, umuntu yahebwe, yatawe, kenshi arahunga. Iyo mumubwiye ngo iki kintu wokizeza ushaho ya mama, ukamenga nukwanka kuba umurongozi, nawe aguma yumva yarahebwe umenga ivyo bintu ntavyo yozezwa, ntavyo yoshobora, arahunga ibijanye n'uburongozi. Tumubwira rero kugira ubikora ati gerageza uvya front ubijemwo bagufashe. Hanyuma uwagize igikomere cyo guhebwa nka babandi ba mbere, kenshi usanga acagira masque d'idependa, nukuvuga ntiyikorana ikintu, abashaka ngo mumufashe, terura iryo sahani, ngo none ndayiterure gute? Nashaka gukora uwo mugambi twowukorana, nawe ntushobora kuwukora wenyene. Abashaka byose agira umuntu abafashanya. Tumubwira rero tugerageza wibeko, Imana yakuremye wenyene reka. Hanyuma uwagize ca gikomere cyo blessure d'humiliation, kumaramazwa, umuntu navuze ko aca yambara ishusho yo kwibabaza, tumubwira tugerageza nawe wiyemere, ntiwame uri kurababara. Uwagize igikomere cyo kurenganywa, acagira umutima ukomeye nk'ibuye, turamusaba tuti gerageza nawe worohe. No mu by'abandi bavuga harimo ukuri, ntiwame washize ko amaporotayi. Uwagize igikomere cyo kuhemukirwa, nababwiye umuntu yahemukiwe agenzura vyose, ibyo atarimwo ntiyibaza ko byokorwa neza. Oya, ari umugabo araharura ibitunguru waguze ko bikwiye, ati zana tubiharure, twavuze ko tugura 10, kubera yarahemukiwe rero nashaka yuko arabicunga, urabyicungira. Rero tumubwira tutigerageza ugire lâche prise, uzurarekura vyose ntubibemwo byoca bikuhitana. Mwavyumvise? Hariho abantu bagenzura pe. Shere uri hehe? Nari nicaranye na naka ngaha kuri aka kabare, uzubona kuguye ko nk'imvura verifye. Kubera yarahemukiwe ntibikunda yuko atavyigenzurira. Imibabaro twagize yose iracari mu bwonko, kandi hajo twita conflit intrapsychique, ni ntambara ibera mu mutwe igatuma ama hormone nka dopamine, no pa dopamine yo niyo kuryoherwa, adrenaline na cortisol iza mu nyuma, zitangura kuguma zisesa mu maraso, ari hamwe hava za ngwara naberetse, kuko nka adrenaline yo ni acide, cortisol iza mu nyuma,
igatuma umubiri utagishobora kwigwanira, hamwe akagiripe kaje gahera iwawe n'ama-infection n'ibindi. Rero kugira bihagarare bisaba ko ufata uwo mubabaro wose ukawusuka ukaronka aho usesa. Ivyo kuvuga ngo nta bantu bahari, bobo barahari. Urakeneye abantu, nta numwe atokenera umuntu mu gihe kanaka. Na Yesu yarakeneye abigishwa ageze mu mibabaro, sivyo? Ati nimubane maso nanje. Urakeneye rero umuntu userurira ivyakubayeko, iyo mibabaro yose wagize ewe igaseseka nk'uku unyi kazinguruka. Niyo rero wabitara mu nda ukazobigumana, bizoza bimeze nka zirya ngwara kuko tuvyamamwe. Ibinini bizoba bikurindiriye. Murakoze.